Mu gihugu cy'Ubwongereza abadepite bakaba batangiye gutambamira ukwemerwa kwa Johnson Busingye wahoze ari minisitiri w'ubutabera n'intumwa ya leta. Mu Rwanda abadepite babiri bo mu nteko ishinga amategeko y'Ubwongereza batangiye gutambamira ukwemerwa kwa Johnson Busingye nk'ambasaderi w'u Rwanda muri iki gihugu cy'Ubwongereza. Aba ni uwitwa Christopher John Bryant uhagarariye ishyaka Labour ritavuga rumwe n'ubutegetsi na Ian Duncan Smith wo mu ishyaka rya Conservative riri ku butegetsi. Aba badepite mu mpaka bagiriye mu ngoro y'inteko ishinga amategeko mu cyumba cya Westminster Hall basabye ko aho kwemererwa kuba ambasaderi agakorerwa ibirori akwiye kujya ku rutonde rw'abafatirwa ibihano. Bryant yagize ati Busingye akwiye kuba ku rutonde rw'abantu bafatiwe ibihano aho kuba mu bantu baherekezwa mu ngoro ya Buckingham. Ibi bihano bavuga ko byaba bigendanye n'uruhare bamushinja mu cyo gusubiza ku ngufu umunyarwanda ufite ubwenegihugu bw'Ububiligi Paul Rusesabagina uri kurangiriza igifungo cy'imyaka 25 muri gereza ya Nyarugenge. Rusesabagina yatawe muri yombi muri Kanama 2020 ariko abo mu muryango we n'abandi bawushyigikiye bavuga ko leta y'u Rwanda yamushimuse bigizwemo uruhare n'abayobozi barimo Johnson Busingye wari minisitiri w'ubutabera. Ibyo u Rwanda rwarabihakanye rusobanura ko yizanye yashutswe n'inshuti ye atabwa muri yombi ageze i Kigali avuye i Dubai. Johnson Busingye yakuwe ku mwanya wa minisitiri w'ubutabera agirwa ambasaderi w'u Rwanda mu Bwongereza tariki ya 2 Nzeri 2021. Kugeza ubu ntabwo aratanga impapuro zimwemerera gutangira izi nshingano mu Bwongereza. Umuryango Rantos uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu nawo wigeze kumusabira ibihano kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Kamena 2021 hamwe n'umuyobozi mukuru w'urwego rushinzwe ubugenzacyaha RIB ubashinja kugira uruhare mu ifatwa rya Paul Rusesabagina ariko ntacyo ubusabe bwigeze utanga. Duce mu gihugu cya Uganda abasirikare baregwaga kwica abigaragambya bakaba bahawe ibihano biremereye cyane mu gihugu cya Uganda. Kuri uyu wa gatatu urugereko rwa mbere rw'urukiko rwa gisirikare muri Uganda rwahamije ibyaha abasirikare babiri witwa Lance Corporal na Private ati kubera kwica abantu bagera kuri 3 ubwo bari mu bikorwa byo guhosha imvururu mu Gushyingo 2020 Kampala. Urubanza guhamya ibyaha n'ibihano ku baregwa mu buryo butangaje byabereye ku cyicaro cya diviziyo ya mbere ya UPDF Ikakiri mu karere ka Wakiso. Imiryango y'abari bamaze umwaka bifuzaga ubutabera bw'abantu babo bishwe itabizi. Lieutenant Kapalo Augustine Mugisha yahamijwe icyaha akatirwa igifungo cya burundu nyuma yo kwiyemerera ubwe ko kwica umuroko defense witwa Hussein Segona hamwe n'umukanishi witwa Grace Warugamba mu mujyi wa Nansana. Raporo ya autopsy yatanzwe mu rukiko yerekanye ko abishwe bombi barashwe mu mutwe. Umushinjacyaha Captain Paul Rwabwogo yagize ati kurasa ku mutwe ntabwo ari ukurasa ngo uce intege ahubwo ni ukurasa ugamije kwica kandi we Corporal Mugisha ati yishe bombi kugira ngo asibanganye ibimenyetso kuko abapfuye bari inshuti. Nuko tubikesha Daily Monitor, Captain Rwabwogo yavuze kandi ko Mustafa Sal ubwo yari yoherejwe gukorera ku gipolisi cya Wandegea ku itariki ya 18 Ugushyingo 2020 yarashe uwitwa Ibrahim Kirevu Mutasa abikoranye ubugome. Sal yemeye icyaha bamaze kukimuhamya akatirwa igifungo cy'imyaka 35. Umuyobozi w'urukiko Colonel Sam Genyi ati nimero AX017001 LDU Mustafa Sal uregwa ubwicanyi binyuranyije n'ingingo y'Ijana itegeko rihana hatura urukiko rwashingiye ku bimenyetso byatanzwe mbere yuko rugukatira igifungo cy'imyaka 35. Ubushinjacyaha bwerekanye ko Sal yarashe Ibrahim Kirevu Mutasa wari watawe muri yombi akekwaho kuba mu bigaragambya apfa ubwo yari arimo asunikwa muri kasho iyo ku gipolisi cya Wandegea. Abakatiwe bombi bafite iminsi igera kuri 14 buri wese yo kujurira urwo rubanza. Ku itariki ya 18 Ugushyingo 2020 igipolisi cya Uganda cyatangaje ko abantu bagera kuri 3 bapfuye abandi 38 barakomereka mu myigaragambyo yadutse nyuma y'uko abapolisi bataye muri yombi Bobi Wine witeguraga guhatana amatora y'umukuru w'igihugu yabaye muri Mutarama 2021 mu burasirazuba bw'igihugu gituranyi cya Uganda nk'uko byagiye bigarukwaho. Mu makuru yandi akomeje kugenda avugwa magingo aya nuko WFP yamaze guhagarika gutanga biribwa muri Kombolcha na Desi nyuma yo gusahurwa nk'uko byagiye bigarukwaho. Mu gihugu cya Ethiopia amakuru avayo aravuga yuko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa World Food Program rihagaritse gutanga
ibyo kurya mu migi ya Kombolcha na Desio muri Ethiopia nyuma yo gusahurwa ibyo yari ifite abakozi batashoboye guhagarika kubera iterabwoba ririmo no gufatirwaho imbunda nk'uko umuryango w'abibumbye ubitangaza. Ingabo za Ethiopia zisubije iyo migi ziyambuye inyeshyamba za TPLF kuwa mbere ushize nk'uko byatangajwe na guverinoma. Kuri uyu wa gatatu tariki ya 8 Ukuboza, umuvugizi w'umuryango w'abibumbye Stéphane Dujarric yatangaje ko hibwe byinshi ati mu biribwa byari bigenewe ubutabazi harimo n'ibiribwa by'abana bafite imirire mibi byibwe kandi bigasahurwa muri Kombolcha mu ntara ya Amhara. Stéphane Dujarric yabwiye abanyamakuru ati ubujura buto bw'ibiribwa bwavuyemo gusahura ububiko ati hirya no hino muri Kombolcha muri iyi minsi bivuga ko byakozwe n'ingabo zo muri Tigray ati ndetse na bamwe mu baturage baho ati hohoterwa nk'iryo rikorerwa abakozi b'ubutabazi bikozwe n'ingabo ntibyemewe ati bitesha agaciro ubushobozi bw'umuryango w'abibumbye ndetse n'abafatanyabikorwa bacu bose batanga ubufasha igihe bibaye ngombwa. Iyi nkuru dukesha Al Jazeera ikomeza ivuga ko Stéphane Dujarric yavuze ko ibi bintu bizarushaho kongera imirire mibi ndetse no kongera umutekano muke w'ibiribwa mu majyaruguru ya Ethiopia aho abantu bagera kuri 9,400,000 hirya no hino mu ntara za Tigray, Amhara na Afar bakeneye ubufasha bukomeye cyane bw'ibiribwa. Amakamyo 3 ya World Food Program yakoreshwaga mu bikorwa by'ubutabazi muri Amhara yigaruwe n'abasirikare kandi akoreshwa mu bikorwa byabo bwite muri iki cyumweru. Stéphane Dujarric yavuze kandi ko yamaganye ibyabaye kandi hamagarira impande zose zishyamiranye kubaho ndetse no kurinda abashinzwe ubutabazi. Muri Afrika y'Epfo inama nshingamateka yanse integuro y'itegeko ritegekanya kwaka ubutaka abazungu bari barigaruriye. Thomas Kamirindi nizaje kutubwira. Uyu mushinga w'itegeko wateganyaga kuvugurura ingingo ya 25 y'itegeko nshinga no guha leta ububasha n'uburenganzira bwo kwambura ubutaka abazungu itabahaye ingurane kugira ngo ibusubize abirabura. Abadepite 145 batoye yego naho 204 batora oya, bityo umushinga w'itegeko uba ubuze amajwi 2/3 kugira ngo wemezwe nk'uko itegeko nshinga ribiteganya. Mu bawanze harimo ishyaka DA Democratic Alliance rigizwe hanini n'abazungu rivuga ko uyu mushinga w'itegeko unyuranyije n'uburenganzira ku mutungo. Ishyaka EFF Economic Freedom Fighters rya Julius Malema naryo ryawanze rivuga ko umushinga w'itegeko udafite ingufu zihagije. Ikibazo cyo kwambura ubutaka abazungu muri Afrika y'Epfo kimaze imyaka n'imyaka. Politiki ya apartheid ikimara kuranduka mu 1994, Nelson Mandela n'ishyaka rye ANC bari basezeranyije abirabura ko bazaba babashubije ubutaka bungana na 30% mu myaka 5. Nyamara kugeza n'ubu byarananiranye. Abazungu b'Afrika y'Epfo batunze 3/4 by'ubutaka bwose bw'igihugu babwambuye abirabura mu gihe cya gikoloni no ku ngoma ya apartheid. Nyamara ntibarenze 8% by'abaturage bose miliyoni 59 b'Afrika y'Epfo. Ishamwe mpuzamakungu ONU rimenyesha ko inzara igeramiye abantu miliyoni n'imiliyoni bo muri Afrika yo mu burengero na Afrika yo hagati. Fidel Niyongabo nizagarutse kutubwira. Ishirahamwe ONU riragabisha ko abantu batari bake bashobora kwicwa n'ikigoyi kiretse baronkejwe imfashanyo iboneka kandi yihuta y'amakungu. Abatishoboye kurusha abandi nibo bazogeramirwa kurushiriza mu kiringo ibifungurwa biri mu bubiko biba vyagabanutse bikomeye. Ico kiringo kenshi gishika hagati y'ukwezi kwa 6 no ku 8 muri Afrika yo mu burengero na Afrika yo hagati. Yamara Olosid umushakashatsi mukuru kuvyerekeye utwo turere mwishami ry'ishirahamwe ONU ryitaho ibifungurwa ku isi PAM avuga ko ibimenyetso bihari vyerekana ko ico kiringo kizotangura mu kwezi kwa 3 mu mwaka uza. Uyu muhinga amenyesha ko abantu batari bake baza barageremewe n'inzara muri iki gihe. Avuga ko batanguye kugurisha ibitungwa n'ayandi matungo yabo kugira baronka amafaranga hagije yo kugura ibifungurwa. Umuhinga Olosid avuga ko ihindagurika ry'ibihe n'intambara ari ibibazo bikomeye vyatumye umwimbo w'ibifungurwa utaba mwiza mu karere ka Sahel. Amenyesha ko inkurikizi z'uruzuba zidasanzwe muri Sahel no mu karere ko muri Afrika mu burengero vyageramiye bikomeye abantu miliyoni n'imiliyoni bahaba. Ishirahamwe ONU imenyesha ko ingingo zikwiye gufatwa hakiri kare mu ntumbero yo guhangana n'ico kibazo c'inzara ibintu bitarayanzara.
barakoze bagenzi bacu kuri n'amakuru yose baduteguriye bakaba bahejeje kudushikiriza aya n'ayandi mushobora kongera kuyumva kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Nongere ndabaha ikaze inshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika kuri no wa gatatu mu gihugu cy'u Burundi. Ikigo kijeje gutoza amakori n'amatagisi Ober mu mfunyapfunyo catanguje indwi yahariwe kwegeranya amakori mu gihugu. Ico kigo kirashema ko no munsi uhimbaje mu gihe amafaranga yose Burundi busigaye bukoresha bwemeza ko ava mu makori n'amatagisi gusa. Inkuru tubaza Pierre Claver Nkuru akoresha rya Amerika i Kigali mu Rwanda. Ikigo Ober kijeje kwegeranya amakori n'amatagisi kirashima ko abanyagihugu bamaze kwijukira gutanga amakori n'amatagisi ku neza y'igihugu. Mu kiganiro umuyobozi mukuru wa Ober yahaye abamenyesha makuru i Bujumbura mu ntumbero gutanguza indwi yahariwe umutangakori, Pacifique Munyeshongore yatangaje ko kuva mu myaka 10 iheze ico kigo kimaze gishinzwe umwimbo wiyongereye ku bice birenga 380 kwijana. Itegeko rigenga amafaranga leta ikoresha uyu mwaka uzoshika mu kwezi kwa gatandatu mwaka uza ryerekana ko hazokora